ariko imbere y'uko bwenda hey nimba battery ya Pax aracyari ngaha ntaco Gilbert reka duhe ijambo Pax na Morfati ego ntaco turaza kubigarukako de toute façon Juma yumva yuko nta opposition hari jembo ni hari ahubwo ku bwanje reka dutegura bazotwara ejo hirya ejo kuko ibintu bishobora kuduhindukana tutari twiyatanda kandi voilà bon je niko ndabibona Juma wewe yumva umenga na marame kuri dede kandi je burya ntababeshe iyo mwansa humirije numva ari sawa Pax ijambo ni gwawe kandi Renaud mbere yuko Pax avuga hariho abantu bakwiye gutandukanya nivyo ingorane haba i Burayi haba mu bihugu vyose kw'isi canke mu Burundi abanyepolitike bagwanira ku ma projet de société haraba ama difference mugabo ingorane ziba ziri mu gihugu none wowe umuntu yakuzanira comparaison y'ibiriko biraba mu Bufaransa no mu Burundi ukumva urengane n'ibintu bifadika je namuretse tu yani tugutanga donc nk'ubu dufashe comparaison y'umuduga uwo ari wo wose naho yoba umuduga wa hatari naho yoba Rolls Royce ntushobora kuyikompara n'indege kimwe kigendera hasi kiri limité par les éléments zo hasi ikindi kiri hejuru donc ego mugabo icyo nagomba kuvuga hey mu misogona 30 nyemereye nta kibazo na kimwe kugira comparaison yo mu Faransa yo mu Budagi yo mu Bwongereza yo mu Buholande no mu Burundi ivyo vyose abanyepolitiki ico bakora bagira ivyo bita projet de société ingorana bari zimwe mugabo ntibazana inyishu zimwe kuri ivyo bibazo ni naho kenshi niyo badatsinze amatora usanga bagira ico bita ama coalition kugira ngo bumvikane ukuntu botorera inyishu ivyo bibazo baba baragiye bariyamamaza mu kuvuga rero umuntu ntavuge ngo nta opposition iriho nibiki hari ibibazo by'ama projet de société y'imigambwe ubu twemirije n'amatora sinzi ivyo bazovuga kenshi usanga ari bimwe ibi tubona nivyo nawe wabona kiretse yuko mu migambwe bafatiye ku mafilosofi yabo bafise ukuntu umwe wese azozana inyishu reka ndeke gufata umwanya munini uhijambo Pax wari wavuze mugangira aho nari nasavye ijambo mvuga ku kibazo cyo kuvuga ngo nta opposition hari canke abozana ibindi bibazo by'amoko yuko iyo deba ngira yarangiye murakoze Renaud ego merci oya dushobora kuvuga yuko umuntu ashobora kuvuga nta opposition ihari yipfuza kwitohaba canke aussi akababona ivyipfuzo vyiwe aussi ça arrive mais bon reka tubandanye sinshaka no kuvuga ibintu byinshi Pax karibu ijambo ni kwawe ego muranyumva ego karibu gose washize telefone kuri charge ego iri kuri charge nano sound ayicomeka iza kupa ni bavuge ngo nigenda gukupiye ko nibiki oya no kuri kuri charge nano sound habo bakoze cyane kugihanganira no voilà ndagushimire d'abord Renaud ndagushimire kuri ama space meza wamutegura kandi afise ama sujet ari pertinent nshimire nabafashije amo bose haba Juma haba nabandi gusa ndagusaba akantu gatoya i space yawe ize kenshi aduha ama space afata umwanya munini ya nukuri sujet yawe iri intéressant 18h kuko ndafise ahantu nza kuja nje ariko naciye yigira giturumbuka kubera je me suis dit bon nta mwanya mfise kandi ejo hari mariage mu kuzina wa madamu dimanche bon bref nta mwanya mfise n'uyu munsi wonyene nari mfise umwanya ego cyane urakoze cyane bon donc uvuze ngo divide and rule ngo l'opposition dans l'opposition kubera iki hari abagwanyana etc bon ni bibazo n'ukuri bikomeye muri bihe cyane cyane twegereje amatora mais je ndagenda guhe mon analyse ukuri ndabibona igituma depuis bientôt 20 ans tutarashobora kuko uravye le nombre de frustrés bahari ukaraba le nombre y'abantu babajwe n'amahano CNDD-FDD yakorera Burundi il y a lieu de vraiment de se poser la question kubera iki badaparvena gushika ku kintu gifatika kikiboneka jenge ndagumwihezo wanje bon après c'est chacun pourra dire ce qu'il en pense mugabo zikuri trafisi ibibazo bikomeye kuko burya Renaud bajya bose wumva bavuga ko bagwanya CNDD-FDD haba mu majambo mu nzandiko mu space haba mu banyepolitike no muri société civile bajya babivuga bose ntibayigwanya kuko burya kuvuga ikintu c'est très ntarimo binanira mugabo vy'ukuri ku kirosanta nukuri moi je t'assure ndaza kuguha ama exemple mu kanya bajya babivuga bose ntibifuza ko CNDD-FDD hava ico cari cambere noneho le temps finit toujours par le montrer voilà bonye yuko hari abantu benshi twari tuzi société civile et parti politique twari twizeye twabona umenga bari vraiment mu ntambara y'ukuri y'ukuzana impinduka wabonye ko batashe bamwe baregera CNDD barayisaba utuntu barabagira abadeje abandi barabaha une forme de sécurité dans leur rôle associatif i Burundi bari intouchable turabibona yuko y a des gens qui le disent mais qui ne le pensent pas cyo ni cyambere mugabo l'OTAN rero yamibahinyura ica kabiri naho mu bayigwanya bari migwi ibiri
ntahure neza ngaha hariho umugwi wa mbere wifuza un remplacement d'individu mugabo utifuza ko la matrice idéologique du CNDD-FDD ikugwaho ntahure neza ngaha hariho abantu bifuza ko bajya ba individu bohinduka mugabo ubacishijemo yuko horanduranwa n'imizera matrice idéologique du CNDD-FDD baca bitoza utunyoni bakagira amalangage atari clair batagira ahantu uzobibonera ni hehe ga Reynold henda guha akarorero keza gatuma ubona ko uwo mugwi uriho uzuraba abantu bo muri opposition cyangwa société civile vraiment oppose urabe bamwe hariho abafise la même lecture que le CNDD-FDD y'ibintu byo muri kahise par exemple sur les événements de 72 bafise la même lecture des douleurs du passé bafise par exemple la même lecture que Neva y'ibibazo byo muri Congo wowe usigura gute wewe hari umuopoza numwe urumva yandika adenonsa abana bariko barafira muri Congo pourquoi Gwasa qui se dit premier opposant burundais utarigera umubona adenonsa l'envoi des troupes au Congo tout dit que les intérêts des généraux et les intérêts de Neva et de son couple ariko attends rindira gato oya Max twavuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ari umuprisonnier d'opinion niko ndavyita mu mwanya gatoya mu mwanya n'ukuri umwanya mugabo ndaguha umwanya nawe oya uranshiriye mu Gilbert mureke basi Pax aheze ucomoza ikibazo nukuri gatoya Gilbert gato wena navuze nti ndashobora kwihenda mugabo ndakunda guha mon analyse hariyo aba opposant qui adhère à la matrice idéologique du CNDD-FDD kandi n'abawufoza ni byari urabona Rufrodebu isohora communiqué idénonce l'envoi des troupes au Congo ni byari urabona aho ntanze burorero oya Pax general kiriye abantu bo muri Frodebu muri space bari contre ibintu byo kurungika abarundi muri Congo je nakubwiye personnellement n'ababajije bari contre kandi biri enregistré muri space aussi tugarutse kuri Gwasa twaramubajije umunsi tumutumira bica biba histoire ko twamutumiye pa histoire ibibazo twamubajije nawe nyene yaravuze ko ari contre bijya bintu byo kuja muri Congo donc bote si kubavugira ariko il faut quand même gushira ukuri aho kuri ego merci beaucoup non yara ma exemple navuze ko ari cimbiro ci wanje mugabo sindi sûr par exemple il y a traitement après bashobora kuba bari d'accord mu mutima wabo ariko mu majambo bavuze voilà il faut pas aussi leur prêter de mauvaises intentions cyane ndakumva cyane Reynold kandi navuze nti faites attention entre ce que les gens disent et ce que les gens pensent réellement faites attention cyane kuko nakubwiye ndahereye kuvuga nti hari ababivuga mugabo batabiviva by'ukuri l'OTAN yarabatweretse hari abatashe barisabira ibibanza n'ibiki hama navuze nti umugwi w'abagwanya CNDD-FDD n'imigwi ibiri hari abantu bavyumva kumwe na CNDD-FDD iyo hageze la lecture du travail ya sévère par exemple tu dis qu'il un travail il est très partial sur les événements zimwe ni byari urabona aba opposa bacu badenonsa les dérives zandayicariye ni byari uzobabona bariko baradenonsa i traitement purement subjectif de certains traits de l'histoire douloureuse du pays benshi bacaja muri kimya icyo ni ikintu cya kabiri mvuze uzobonera ko ibintu bigabuye hakaba rero n'abawupoza by'ukuri le deuxième groupe bifuza kurandurana n'imizi CNDD-FDD n'amabi yayo yose urumva rero ga Reynold abo bantu biragoye kugira bakorane nico gituma kugira bahuze d'abord no kugira bakorane c'est un travail de titan ni travail igoye cyane nico gituma ubona toutes les coalitions zageragejwe depuis 2005 ziba politique ziba associative kugira twirukane CNDD-FDD zose zagiye zironka des bâtons dans les roues wasanga izo nama ziriko ziraba hariho des top baca b'informa abanyamitwe baca b'informa Bujumbura wasanga toutes les stratégies le CNDD-FDD il dit avant même comme de cela en application deuxième chose abagiye muri lutte armée hari abantu qui ont été phagocytés par ngo après fata nk'ijya migwi yose yagerageje kuja mw'ishamba za Forebu zande wasanga kigwanyana n'iyindi kubera bavuga bati attention niba bandi bagira bagaruke donc quand tu n'as pas la même nakubwiye izo blocs zibiri zishaka ibintu bimwe mugabo ntiziri attaché à la même méthode bamwe bavuga bati on éradique le CNDD-FDD ifisu discours y'ubwicanyi discours y'ikumira abandi bati eka bahinduke mugabo
les acquis CNDD-FDD yashitseko ntizibe destabilize. Iyo ni analyse crue igoye kumva kuri bamwe bamwe ucumenga je ndakunda ibintu biri tranche tudahendanye izo bloke zibiri nizo ziri muri arène de l'opposition mugabo kugira zihuze naho vyugariye. Urakoze Reynold. Ego Reynold, Pax taragenda ikibazo jewe nari mfise nagomba kumubaza kuko iyo turiko turavuga ibintu ni vyiza ko tuvuga ukuri. Hari ikintu numvise cyari cyatumye ndanamuciramwo anambabarire no kuvuga ngo muzokumvirize ukuntu ngo harimwe abantu bavuga kumwe ngo ibintu ngo vyo muri kahise kumwe ngo kabivuga kumwe ngo n'abasende DFDD. Ukuri ni ukuri. Nimba hari ivyo sende DFDD ivuga vy'amakosa yabaye muri kahise akaba ari amakosa, uno munsi akaba ari uwundi muntu abivuga kumwe n'abasende ari ukuri, ntaca yitwa umusende DFDD. Aho ubuciye urubanza rutariko. Ukuri n'ukuri, kahise ni kahise, les faits sont là kandi ivyabaye vyarabaye. Aho ni wocu bihakana nuko hari vitagomba ko bivuga uko. Ico ni cyambere. Icya kabiri, abiprononce canke abagira ama declaration kubijanye n'amafe bivana n'ama context. Reynold, hariho wonyene uheje no kumuha karore ati je ndamaze gutumira abafrodebu hanyuma baragize prise de position kubijanye ni Kongo uko bavyumvira barayivutse. Uravuze ati naratumye Gwasa aho kumubaza kuvyo namutumiriye ko ahubwo deba abantu barayihinduye bayizana ku kindi kintu. Rero ahubwo abarundi nukuraba no deba yabaye ko namutumiye pa ibibazo namubajije. Nico kibazo ni naco kibazo kihari uno musi abantu Reynold, kandi je répète abo bose bari baransavye kumutumira. C'est plus que grave. Nagomba nakongerere ko mugenzi wanje yuko abarundi uno musi aho kumviriza ukuri umuntu ari karavuga barondera uwo ari karavuga ukuri ninde kubera iki ariko arakuvuga naho hari kibazo. Ahubwo nashaka yuko mu kiganiro cyawe uri kuraremesha no musi kuko sije ndiko ndakiremesha abantu bahagarara kuco wabajije ikibazo kihari. Kuki abantu vyitwa ko baharanira inyungu zimwe batigera baguma ku murongo umwe ngo bagumane hamwe mugabo mu nyuma tukabona yuko hari guterana imyereka? Ico nico bategezwa kwishura. Kuki umuntu muhamagara mu kiganiro Jilibert ndakubaze nawe umbabarire ndazi kuri ko host nibiki kandi kuri umujournaliste kandi ko ufite devoir de réserve ariko fatwa yikawushe kidogo. We kubwawe ni kweri kabarundi baguma baterana imyereka muri opposition? Ni kibazo kumbure umuntu ashobora kuzogira kwa amatohoza urabibona. Oya amatohoza bomaze kugera gushika ubuye ubona biva kuki entre nous vya kweri kuko je ndakubwije ukuri ndazi yuko hari abantu bavuga bati hako banaka boshika au pouvoir twotuma dutanga ama position yabo kuri dede, n'abandi bavuga bati hako ari bajya bohashika naho baba baje bafise inkoho twobatanga bose bageze kuri terrain nta na juboronka kandi nta nikinde bafanico. Ivyo ni ibintu je maze kubona directement kandi nkavuga ibi bintu bigeze kure kandi biprofita umuntu umwe biprofita dede. Ubivuze neza Reynold, ubivuze neza cyane vraiment usa nk'uncomplice. Ni kubera au fait c'est quoi naho bavuga nari bwishure Pax ariko bari Reynold avuze ibintu au fait bimera nk'ibi resume ivyo nashase gusigura. Naho bavuga ko bashaka gukura CNDD-FDD ntibabibona mu nzira zimwe kuko hari uvuga ati CNDD-FDD ishingiye ku bintu vyikumira, ishingiye mu bintu byo kwibutsa byo gukumira abantu ibangaza ibica bivuye ku bikomere vya kahise. Ivyo vraiment je n'en disconviens pas. Mugabo n'undi n'abandi bavuga bati abo rero bavuga bati on peut les remplacer en termes d'individus, on peut remplacer les individus mugabo pas la charnière idéologique du CNDD-FDD. Abo rero bariho baruzuye dans l'opposition. N'abandi bavuga bati non twarayiraje pendant 25 ans aho tugejeje turahabona CNDD-FDD habo n'umugambwe twufuta kubera n'umugambwe wigisha urwankano n'umugambwe wigisha gukumira n'umugambwe wamaze abarundi umugambwe upromeva l'impunité umugambwe turawuhaza. Urumva abo bantu nibifuza bimwe Reynold umbabarire. Ego umviriza les amis weekend de Pâques twese tuyirimo vendredi yuko ntari muri bisi. Ego allons-y. Ego sinari bwishe Pax. Reka mpere ku ari kibazo wabajije mugare reka mpere kuri Pax. Kuba abanyepolitike badafise inzira zimwe zo gutora inyishu z'ibibazo vya politike mu Burundi ivyo ni ibintu bitahuritse.
umuntu wese abanyepolitike bose barafise inzira barafise nico bagomba gushikako hanyuma barafise n'imvugo zabo hanyuma barazi nico baba barondera ntuze witege yuko uno musi umuntu ari muri PTD avuga yuko afise inzira imwe n'uri mu mugambwe wa Gilbert naguciriyemwo Bax nawe nyene arabizi divergence d'opinion ni kimwe d'opinion ivyo nibisanzwe ariko ko hagira igihe divergence d'opinion ijamwo kuvuga ati naka hako yoja au pouvoir wapi notuma mu buhungiro nawe akabugumamwo bijanye na kijya kibazo wariko rambaza mu kanya sino kwihuta kuko nta matohoza ndarangiza ariko haracyari ikibazo ca kamere muri rusangi kamere igoye no gutahura kamere y'ukwikunda abaswahili bavuga ngo umimi ukuvuga jewe muri psychology we sinzi ukuntu wavyita hariho terme mukoresha hari ama narcissisme hari ico kibazo kihari nuno munsi ubona yuko kiracyahari ariko kuba yuko abantu jewe nivugiye ku bwanje we reno turi kuraremesha kino kigano turabagenzi mugabo kuba umunsi umwe tutobona ikintu kumwe sikuvuga yuko tarabagenzi cyangwa tutagomba inyungu nibisanzwe mugabo iyo dukeneye inyungu imwe hari ivyo duhurizako igisigaye kumenya ahubwo no mu bigano bindi uzotunganya kugira abantu bi-exprime ko bisaba kwisanzura atasije watanze nkuko no kuvuga ati nimba abantu bumva koze kumwe nimba abantu badefanda la même cause kumwe bigenda gute ngo bamara imyaka 9 aho gushika kuri iyo koze badefanda ahubwo inyuma y'umwaka umwe canke ibiri dusanga bamwe bagiye hamwe bariko barasamburana canke havutse bashasha canke bariko baravyara ibindi kavuga ati none abo ivyo bazanye bishasha bindi bitandukanye na hamwe bari nibihe kubera ki batagumanye hamwe naho hari kibazo bon jewe kubganje ko abantu bibwira bati reka twisepare umwe wese abikora uko yiwe jewe nta ngorane ndanabibonamo nabijya twahora tubona kera mu mashengero icyo nagomba kongera ko nuko abarundi dutahure yuko tutegezwa kwevuriwa uno munsi ivyiyumviro Henode wari ufise mu 2015 ivyo waciyemo naho ugeze uno munsi uko igihugu cyari kiri na situation yari iri mu 2015 nivyo hari vyabaye uri umuntu uri kuravuga ati ngomba gufasha igihugu uko gitera imbere gikire ntugenda gufatira ku vyari mu myaka 9 iheze canke 10 ahubwo wiyumvira uno munsi aho bigeze reka duhindure turabe aho bigeze mbega uno munsi ivyo vyiyumviro bari bafise abantu bavuga yuko hakeneye ko umunyagihugu yotera imbere canke hagaruka ituze mu gihugu n'ivyo bafise uno munsi bihuriyehe bitandukaniyehe barahindutse baraduze barateye intambwe uno munsi n'igiki gishasha umuntu yovuga kidafatiye kuri ivyo bindi vyose twumvise abantu bayorora kuko iyo abantu babuze inyisha abanyepolitike abatwara ikintu bavuga ubwa mbere no kurondera inyishu muri kahise ati no muri kahise niko vyari bimeze vyari bigize ibiki n'ibiki ahubona twaratembeye n'ibiki kugira ngo bahuma amaso amakungu no kuvuga bibagize ico kibazo kiri ngaho ikiganiro rero uriko urabaza uno munsi no kuvuga mbega bantu uriko uravuga b'abanyepolitike abo bantu uvuga ko bagabuwe n'ivyo divize pour régner nitangure no munsi yarabaye kuva muri 2010 mu migambwe politique ya nyakurization niho ryari jambo ry'ikirundi uho cyaragiye no mu gifaransa niho cyatanguriye kuva mu 2010 biraduga uno munsi tugeze mu 2025 mbega ko abantu bazi yuko ivyo bintu bihari uno munsi bariko bakora iki kugira ngo bihinduke inyishu yobi ya na ma proposition y'abanywanyi bari mu kiganiro cyawe batezo gutanga ico bahanura abanyepolitike ico bahanura uwo wese yozafasha kugira ngo ivyo bintu bihinduke murakoze. Ok, merci Gilbert. J'aime préciser aussi yuko ibi bintu byuko abantu badahuza c'est tout à fait normal. Je narigeze panarigeze je ndumukizwa nyene ni considera nk'umuntu azoja mu ijuru yapfa ariko abakizwa mu Burundi kera kenshi benshi basengera ahantu bita kwijabe mu munsi umwe barashwana barisepara bamwe barakreya ishengero à gauche à droite au milieu aba modéré aba compliqué umwe wese agira ivyiwe ariko ico gihe nta numwe nigeze mbona agiye gukreya ishengero ryiwe agwanya abandi umwe wese yarabandanyije ivyiwe ijuru riba igiwe nta muntu yagiye kuvuga ngo bajya batamba nabi canke bajya bigisha nabi oya umwe wese yaciye akreya ivyiwe
so ivyo mbona muri politiki y'abarundi umwe wese ntashobora gukora ivyiwe basi akabandanya alez ukabandanya n'abantu bawe utarinze kuja gusabota abandi urashobora meme no kutiyumvamwo bajya bandi si tu veux hama ariko ukabandanya atagwanko kuko ushobora kwihotwuva babandi wari kuragwanya atagwanko bagufitiye 2 bashitse kuvyo we wipfuza birasa nuko bidasa abanyepolitiki barondera gukiza igihugu no guteza imbere oya ndiko mvuga concrete mu ngubu bigiye ko tuzoja mwijuru yeah mais bon disons yuko aussi no muri politique ni bimwe quelque part boss il cherche le pouvoir il cherche à avoir les mains mises sur le pouvoir muri sens yuko quand tu as le pouvoir ushobora gufata problème yose wari ufise yaba social yaba politique ukayishira mu ngiro mais bimaze iki kwishira contre umuntu qui probablement ejo ashobora kuzohashika kandi maybe yaribaza ko muzokorana ariko kubera nyene vya bintu vy'abarundi vy'amamadresse tutazi wari kuramwiteranyako donc kubw'ivyo reka mpe ijambo Amor Fati yari yavuze yuko ahaba ni isofetar ifo kwa jama hamace ndariha professeur Terimbere ego Amor Fati ijambo ni gwanya urakoze cyane kandi reka sabe nimbabaza abantu basubiye gucako imbere naje kare kuko je amasaha aragiye hama jiribe nawe ndakuramukije uri umuntu nakuze nkiri muto cyane numviriza mu kiganiro cyane abaduserukira mwaramutse cyane Fati ariko abaduserukira watangwe hikora ni mugenzanye yitwa Serge Nibizi je nagiye kugikora aruko Serge avuze ko atanze imihoho muri RPA urumva ikiganiro jewe ndakunda yuko citirirwa wagikoze cyane umwanya munini kunze Jiribe wotubwira twebwe abantu babakurikira Serge aracari mu Burundi canke aracari nta makuru atomoye mfise ariko nuko umuryango wiwe uri mu Bubirigi wari waje imbere yuko Serge ahagarika gukorana na RPA ariko amakuru yanyuma afise no kuba yaraje mu Bubirigi gusanga umuryango ko yoba yarasubiye inyuma birashoboka ntaho yimiriwe oya je kubwanje umurundi no hoteli imbere tubandanye okay Amor Fati ijambo ni gwanyu ya urakoze c'est pas hasard ko mvuze Gilbert nagira mvuye ko wanashaka nakaryo ndonse kuko umukeza nagira mvuye ko ari ibintu byinshi bakoze wanashaka kwevera ntuze la conscience y'abarundi igituma mpereye aho nagira mvuge wanashaka nse abantu benshi bagira bavuga ko hari n'abavuze ngo nta opposition baho ariko ndazi neza ko opposition irahari nubwo ifise ibibazo bihari cyane cyane novuga je nkunda gutanga karero ko uravye mu president dufise n'ubutegetsi dufise bwa CNDD-FDD buri so weak kubyo twikwiye kubona nka miroir kuri twebwe kuko i reflecta ntuze weakness yacu kuko ntibisigura cyane kuntu après 10 ans même bajya abantu bakiri mu bantu twita ko ari wajejwe ubuzima bw'igihugu point nagire mvuge ni nagiye ntanga karorero ndabeke ngena abarundi tuzi guharira cyane nahora numviriza cyane radio ntuze Radio Publique Africaine najiri benyene mu bantu baremesha ibiganiro vyahuza abantu batandukanye aho nagire nkoresha abantu wanashaka ba Onesime Nduwimana abitwa ba Festus Ntanyungu abitwa ba Leonidas Hatungimana novuga nko icyari gitangaje nukuntu bari afite ivyumviro bikaze cyane bita opposition ico gihe amazina jeje ivyumviro byanje n'ivyumviro by'umugambwe MS amazina twitwa nabo bantu uko twitwa uko twafatwa uko si tuntuze umuntu yitwa Onesime Nduwimana nakagaye kenshi cyane c'est après amezi canke ndwitsa twumva ngo ari mu bafondere yahindutse byinshi twara byadutangaza hadacigiye kinini cyane bari bahawe kaze muri Senared ari gituma ngarutse cyane ntibaze ngo niki nigituma jewe mu gwaruka twari kumwe mu guharira ijya etadotwa mu Burundi nuko ikintu caduha hope yero umuntu je twabwana cyane ikiyagi Pacifique Nahazo nawe akaba ayirimo Senared benshi baratanga bavuga ati bigenze gute ko kwikwana ko arahabara abantu bibaza ibibazo tugavuga duti ba Pancras twarabandikire ko batwishura turabizi benshi n'ama evidence turacayafise ukabona ukavuga ati ibintu bivuga ibyo siniko ndabizana ngo hari byinshi umuntu yovuga ariko atabakeneye kuvuga ariko nagenda kubwira ko kiyagiye twibaza tuti
ahantu hari ba Pacifique Ninahazwe ba Alexis Nduhije kameme iyo structure hari ikintu izoshikana kwa barundi niko twabona bikaduha intuzura kwa mu nyuma uko byagenze turabibona igituma zanye uko nagenda babwire ko kenshi nzije gukarira abarundi cyane abarundi n'abantu bazi kwihangana bakemera hari ibintu bita kurimira kugwiri bakemera bakavuga uti reka turabibaho bidushikana peut-être ko byo duha platform tangura kuvugira ko ibindi bibazo twaba dufise ariko ico ndiko ndakiza ndabeka ngo igenda tuvuga ngo opposition hari nabandi babaje mwumva baza ntimwibagire cyane ko kuza kwataka opposition nuko babona ati kuko les valeurs da opposition kenshi hari umugambo witwa MST ngira nuko no bias kuko ari ivyimviro byabo nakunda cyane niyo novuga ngo yari ifise umurongo nico gituma ubona hari abantu benshi cyane babikurikira benshi bakanabipfira murazi Nsito Gilbert warazi ko arafise amakuru menshi ahantu rero dukunda kwihenda 2015 canke 2016 benshi iyo tugenda tukavuga duti ubwo Pancras Cimpaye canke Anisense Nkuru ubwo aba bantu turi kumwe ubwo abantu muri urugamba koko barurimwo hariho benshi bari kuca bibaza ngo bariko baraburabuza ya revolution bariko barica bariko bagira iki bariko baburizamo ibimone uyu munsi nyene kuko aba bantu bose ayo majwi tugerageza kuvuga ati nahore ariko agwanye ibi hamwe bo bafise ukuri naho kuko benshi twarabwiriye ko ivyo bintu benshi twaragiye turavuga duti reka tubireke haryo twovuga nubu hari byinshi twovuga hari byinshi twoja kuvuga Amor Fati hari ikibazo nagomba kukubaza utararangiza kuko numva uri kuragenda ku nzira nziza utanze uturoro tw'abantu babiri uremera yuko muri politike abantu batera imbere uno munsi ushobora nkuko Reynold Mukanya ariko aravuga ati ivy'amashengero uno munsi umuntu ari muri Vivante cyari muri Katolika hirya yageze muri Pentecote cyari muri Ezebu uno munsi ageze mu kindi kintu sinzi bivana n'ukuntu umuntu ababona icyo ashaka gushikako n'umuryango yo cyangwa kugira gishikeko nahagenda uno munsi ugize neza ko tutari kuracira imanza abantu uno munsi uri uvuze yuko wewe manga muri MS kumbureke jo urashobora kuba uri muri CNDD canke uri muri Frodebo canke uri muri Prona navyo nzi kuko kazoza kacu nako tuzi ariko hariho impamvu bumuntu kumwe wese kugiti ciwe zituma ahindura urugendo rwa politike abarimo uno munsi kuki abantu bihuta gucira imanza abantu ku ngingo bafashe aho kurondera kumenya ukuri ku cyabatumye babikora mbega abo basigaye nibo beza basigaye muri ivyo bintu cyangwa hari cyabatumye babikora Gilbert mbaje ikibazo kirekire uhereye kuvuga ati ngerageje kubaza ko nagutahuye neza uhereye kuba frondere uvuga uri kumva kuri abantu babiri navuze Anise niyo nkuru canke ba Onezime navuze ndakubajije ko wagize parcours nziza wavuze ati aba frondere igihe bariko bavugira CNDD FDD yego bavuga bari bafise ivyimviro badefanda vy'umugambi wa CNDD FDD kidagiye bavuga ko je ndaguhaye uko batubwira inyuma y'ibiganiro twe badufata muri epo nk'ivyihebe ariko mu nyuma ukuri twavuga barakubonye ko kuhari mugabo barateye intambwe baratera imbere ni nabo bafashe ya mbere aba frondere yo kwandikira nkuru nziza ko adakeneye kwitoza abantu bose baratangaye muri ico gihe ntibari bagiye mu wundi mugambwe mugabo bari bakitwa abasendede mugabo batabona kumwe n'abandi basendede nukuvuga gutera imbere mu vyiyumviro ico ako karakararo ka mbere watanze akararo ka kabiri nako kabandi sinemeye ko ari gutera imbere mu vyiyumviro navuze akantu siza wengene hori bwaze nabwiye Reynold nti hari abantu benshi twita ba opportuniste mu gihugu cacu sinavuze wibuke n'aba fondere ntibigeze biyamiriza ivyiyumviro bya CNDD biyamirije ikiringo ca gatatu ja nkuru nziza aho tubumvikane neza biyamirije ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza nta changement urambabarira jewe sinja muri yo deba yuko ivyo oya no Gilbert ivyo Amor Fati ariko aratubwira nivyo najewe ku bwanje ari abantu baba opportuniste ari abantu binjiye mu bintu byo kugwanya ikiringo ca gatatu kuko babona kigira kihave babona hariho une autre nouvelle classe politique ishitse baravuga bati reka ibi bintu tubijemwo hama tujane n'abazotwara ejo hirya ejo malheureusement pour eux coup d'état Iran Reynold kugira ngo tutaja kuri ivyo abandi bavuga
urumva hari ivyo bita amajijima de valeur kugira ego tunavuge jewe muri ibintu biri space zanje objective ni urabizi ukuvuga ngo ni jugement de abo valeur nta bantu kindi dukora ngaho Heno mumbabarire gatoyi jewe tureke kuri jijima de valeur abo bantu mu kwiyamiriza ico kiringo bahagaze ku amategeko bahagarara kwibwirizwa shingiro gushika uno munsi tuvuge ku bintu bahagaze ko ibindi boba bapfa indahani canke ivyo biyumvira mu mitwe yabo canke uko babibona bizobandanya twebwe Imana yaduhishije kumenya ibiri mu mitima y'abandi bantu duhagarare ku vyo bahagazeko vyari amategeko ayo mategeko rero vyari ibindi ego reka mbandanye nshikirize point yanje nk'uko muri no minsi hari abantu benshi cane bari mu space vyitwa ngo baragwanya dede batayigwanya by'ukuri bariko bagwanya opposition hama bari contre ama manifestation batigeze banayajamwo d'ailleurs banabesha yuko mu manifestation harimo aba FDLR kandi abo bantu babigwanya gusa kuko narabivuze ejo bundi n'abaparena bo bari contre les manifestations kuko zo zavugira accord d'Arusha tukaba tuzi yuko bobo bagwanya tout ce que Buyoya a fait que ce soit les accords d'Arusha que ce soit l'ouverture démocratique que ce soit ma ONG canke les médias et tout ça byose barabigwanya donc bobo ntibagiye mu manifestation kuko gusa manifestation zavuga ijambo accord d'Arusha ryo rikaba rivamwo Buyoya donc ivyo bari contre hama abandi bakabijamwo par opportunisme c'est pas kumwe yabigiyemwo canke uwundi atabigiyemwo quoi d'akunda igihugu mais je voudrais juste ko abantu bariko baratwumviriza bamenya aussi qui sont ces politiciens qui leur parlent et qui sont dans les spaces ndababwire nti naka iyo akubwiye ibi au fond yakunyegeje iciyumviro ciwe iyo kiva hariya aya hama uyu nawe ivyo ariko arakora iyo biva ngaha voilà Amor Fati bandanya sorry mwanciriyemo cyane ariko the point nagire mpeze navuga sinagomba fata igihe kinini cyane niko mvuga cyane ntibumubona abantu bamwe nibaze ko critique dukwiye gudevelopa cyane mu gihugu cacu no kwemera critique cyane critique apana zo gutuka abantu nkuko bamwe babigira ibyo ntuzigira wumva jewe nzoganira ku vyiyumviro canke tuvuge ku vyiyumviro ico ndiko mvuga rero neko mbere ku burorero bwa parcours twagize hari abantu benshi bavuze bati reka twemere tugende amase tubandanye kumbure tuzoronka igihe amadiscussion tuzoyavuga n'ivyo tudahurize ko tubiganire twagize naho tubivugira kuko ubu nta naho tukubivugira hahari rero uyu munsi rero ico ubona navuze nti hamwe twogenda kuvuga ku maka personnel twoharara kuko hari na benshi ndibaza ko twumiwe cyane kubonye kuko hariho ntuze trust twarabahaye cyane uyu munsi ndabaha kandi karorero ari abantu bagiye baravuga ngo position mu Burundi ngo ntayiriho irahari ndibaza ko ngaha abantu benshi urumva ko bavugana barushe gose jewe ndashaka personnellement la fois passée muri space yabaye mbengo ni Reynolds yari yayikoze ahubwo nyene tuko twibuka le 12 nabwiye amajambo y'umuntu atakiriho yigeze kuvuga ati ubwoba mfise suko shobora gupfa ati ubwoba mfise nuko ahubwo nivyo ariko tugwanira abantu bazobihemukira nivyo rero vyabaye nivyo byose ubona n'aba bose baza bwashaka bakaza gukritika pour critiquer ukaje usanga n'abandi mu kubishura bagiye babishiye mu byo kwishaka ariko novuga ngo imiheke cyose bazodafise novuga ngo ubushobozi bwo kwakira politike ngo tumenye ico ngo tugire valere kuko nk'akarorero kandi ababwiza ukuri nahereye kareje ribenda ntuze pana Reynolds ndakubwira ukuntu twakoze ibintu byose bishoboka nabuze umuntu Pacifique nazwa kundwa n'abantu benshi akurikirwa n'abantu benshi ku buryo igihe cinshi iri kuraraba aha canke hariya twaragize ntuze hope ko wagiye muri Senared ari ikintu kiri discipline ari ikintu kizodushikana ahantu aco gituma ubona ndanatangara cyane igihuntu byafashe imyaka 10 gose ko abantu batangura kubaza bati niki cagenze nabi niki kitashobotse kuko ico si kibazo umuntu wese yo kibazo bushoboye kwese akacishura kuko iyo discussion numva ko iguhabwa kuko ico uvuga wavuze ngo bacemwo iyo abatwari dufise valere duhurije ko twese ndibaza ko CNDD-FDD nta capacity ni wabyanditse ngaho yavuze ati nta capacity ifise kudiviza opposition kuko nta kintu nakimwe bashoboye rero kujya tubeje ubona dukritika neva na CNDD-FDD n'ukuntu twaye igihugu ahubwo nidutangure kwiga no kwikritika harageze nimba hatarengera harakabazo nagomba kukubaza Amor Fati mbere kugenda
uvuze neza ibyo yavuze byose hari ibyo ntaza kuvuga ko ku mpamvu personnel, ariko nagomba kukubaza ku kabazo ka nyuma imbere y'uko ugenda. Numvise uvuga umutima uri mu nda, kamere y'abantu uhereye mu mugambwe urimwo, ubona bari burya bakwiye gukira iki, bari bakwiye gukira iki kugira ngo ivyiyumviro baba bahagarariye bishobore kuja hamwe n'ivy'abandi bashike ku ntego. Urakoze. Nako nagomba kukubaza. Jibe sinzi ko wasubiramwo ikibazo wari kuvuza ngo ubaje ikibazo cyangwa uri gutanga kuko nabajije akabazo kuko ndazi igituma nakabajije, kuko nigeze kuvuga hano mvuga nti hari ikibazo kihari uno munsi gushika abantu bose badashobora kwishura. Ikibazo cy'uko haciye imyaka 9, singaruka ku buroro watanze, hari impamvu ntabivuga ko hari n'izina wagumye ugarukana, hari igituma ntarivuga ko mugabo wewe wavuze ko uri umunyepolitiki. Okay, ariko Gilbert tuze turareka abantu bahize ijambo. Oya agira heza ijambo nyene n'akabazo kuko agiye nakabazo narenda mubajije ko yavuze ko ari umunyepolitiki ari muri MSD. Kubgawe nigiki abantu bari bakwiye guhindura kuri kamere yabo kugira ngo bafatane n'abantu. Nta muntu ufatira yavuze ko ari muri MSD. Yavuze ko yashima amadiscours yabo. Yego. Aho rero twese twaca tubaba MSD, je narashimye ivyiyumviro vyabo, ariko sindi umu MSD. Jewe simvuze ko ntabishima canke ntabishima. Oya bon. Space yabiwe yakaboreko. Reka Amor Fatih shikiriza iciyumviro ushobore kwishura Gilbert hama twavance tera imbere professeur Agirica shikirije. Biragoye numva byanse ko mfata pruze point yaje muguma mugira mubaza ibibaza, ariko ikintu baza kwico kibazo Gilbert azinanye n'abantu cyane uvuga leadership yadutwara muri Liberation ya 2015, kandi agenda mubwire ko arazi neza ko ico kibazo abantu yo kibazo. Umunsi nzovuga ntingiye mu bikorwa bya politike petete ko nzoshobora kubona ukuntu mbona ibindi, ariko uyu munsi arazi Gilbert ndazi neza ko atigirishije hari abantu ico kibazo yo kibazo, kandi ndazi ko nawe nyene ico kibazo yo cishura ati atagombye kuba politike mantuze canke politically correct. Ndazi ko yo cishura canke akabwira umuntu yo cishura neza. Je umunyagihugu mutoyi, mbazo bwa mbere bwo ndibaza Reynolds yo bitahura mfise agashavu kukwibuka kukubona twarabuza abacu, kubona abacu bari muri misère itagira ukwisi, hama kucubona rero n'abantu bari baturi imbere twari turi inyuma, uyu munsi ataho bari. Ibintu byose byabayeho byose, attempts zose zakozwe bakaca ahubwo kwemera ko hari amakosa barabaye canke hari ahantu hoba harabaye amakosa, bakaca kuza kubona batunga intoki ngo abangu ntibashobora kuvuga ibi. Ndatanga akarorero kandi umunsi kanashabuje cyane sinogenda nabivuze. Ejo numvise umuministri wo muri Congo avuga ibintu muri United Nations Security Council. Gilbert n'umumenyesha makuru, sinzi ko ari umuntu yarigeze abaza muri leader ba opposition Burundi canke aba leader muri société civile ngo kuko ikete nabonye yonyene n'umuntu akondana n'umuntu Emmanuel atwara AC Genocide section ya Canada, niwo muntu wenyene numvise. Sinzi abandi ko batoba barabonye iyo nkuru canke ataco bivuze cyane, kuko rero mumenye n'ikundi kwa kubura za barriere. Hari abantu mengo uyavuze ati je nabuze abantu banje baca bamwita ukundi kuntu ngo reka gwanya ntuzi. Burya rero abantu kubona abantu badafise na ntuze na platform bashobora no kuvuga canke iyo structure, ivyo n'ibindi bibazo bizamwe, kuko aba leader n'abantu ateza gushira abantu hamwe. Kenshi aba leader n'abantu baca inzira ni hataba hari inzira. Bijya tuvuga abantu bemera bavuga ngo Imana ica inzira hatari inzira. Aba leader bonyene they are ntuze top makers. Nico gituma dukwiriye kumenya ko leadership no ngaha hose iraba critique. Iyo abantu bataramenya gufata critique ukabona ngo bavuze gutya ntubabone, they have disappeared. Where are they? Babantu niye ndimvuga benshi bari Burundi murabazi, abari batongore turi imbere. Byo rero tutamenye ngo abantu ngo tukaja kwihutira kwishura cyangwa kuvuga umuntu araha canke hariya, benshi bazokoresha nyene baze nabandi bakoresha abantu ze nyene, kuko ndibaza ko mfise hope ko muri abantu bose mbona muri space bafise ivyiyumviro birashe gose. Nico kimpa hope n'abandi sinzi iyo byo barimo. Reka rero je ndibaza ngo nzokumviza recording yahasigaye, niho mbona no geza, ariko shimire bose kandi baze ko abarundi buraca ntibutera kumeshine nakivuze cyane, kandi ndibaza
umunsi urizina ukuri kuziganza kandi ineza izotsinda ikibi. Yego, mon frère Amor Fati, en tout cas vraiment, siko kwizeza mu kirere nkuko namande bigira misi yose ngize ama space. Nama space je nagize nayatanguje mvuga nti il faut ko dutegura Burundi bw'ejo pas muri sens iri vague. Vyukuri Burundi buzodirija ejo kandi mvuze ejo ne ejo vraiment ejo genre nko muri bon sishaka kuvuga amadate canke amezi ariko vraiment ni vuba. Il faut ko turonka Burundi bw'ejo vuba kuko j'ai remarqué un vide izoba de pouvoir abadede bahava. Kuko irahari Rayno sinzi ko ikindi kintu kubaza yego wewe nyene nkunze kubona uri umuntu uri outspoken kuma karaho kubera iki ntigeze mbona ntabona udatangwa na space ukabona hari umuntu nk'ikibazo cita ikibazo cy'ubwoko bw'abatutsi mu Burundi ni ikintu kiri sensitive kandi twageze kuvuga ati politically ni ikintu ubona abantu benshi baca ku ruhande rwose nka what's your reaction ku bintu by'ujya mu minister muri Congo ko ntigeze mbona reaction kuko cyari ikintu cyateza gukoza oya urazi rero Amor Fati je kuri ibi bintu by'u Burundi genocide y'abatutsi kira kitu en fait sigaye ntanashaka no kubivugako kuko hari abantu bavyigaruriye unabivuze bica bifata iyindi couleur ijanye nabo bantu nivyo bashatse gushiraho vy'ugwanko byo guteranyana aho uvuze umuhutu umenga uvuze umugenocidere aho ibintu atana nuance bigifise sinkishaka jewe personnellement byarankuyemo na gu yo kudenonsa kandi ngaho sindi ko ndakubesha byarankuyemo na gu yo kuvuga yuko abadede araba genocidaire kera narabidenonsa nibikime haca haza groupe ahubwo nita y'abadede biyitirira ko bayigwanya batanayigwanya baje kugwanya opposition baje no kubisha ico cose cotuma unadenonsa dede barabibihije mon dieu bisigaye bibishe nta nivyo nza kugira d'ailleurs ego navyo nshaka Amor Fati woka bufise izo nguvu bikore me bajya abantu baje kwigarurira novuga gute la survie tutsi tusa abatutsi barapfuye nibo bonyene bashobora kubivuga ko bakaza kukwemeza ko abandi atana kimwe barigera badenonsa ugasanga barirukanwe muri ase genocide ko raba extremiste non écoute non yanamara bajya abantu izo langaje zabo bashaka kudutegeka kuvuga uko bo bavyumva tutabivuze uko bo bavyumva nta cavuzwe ahubwo reka duhore bivugire bonyene turabiyo bazoshika c'est tout. Reno unyemereye kukongera ko kuvyivuze ntasubiye nk'ivyo bavuze ndagushimiye cyane ahubwo ko bivuze uko ahubwo nagoma nongereye ko Amor Fati yuko kuvuga ku kibazo cy'ubwoko mu Burundi nugukamira mu coze abo bose bifuza gutandukanya abarundi ni nayo sije wazanye diviser pour régner gutandukanya abarundi kubera ko vyabananiye gutwara kugira ngo bazane ikibazo cy'amoko ico cyaranse mu 2015 uye cyagumye kigaruka n'ubu baracyarondera ko kigaruka kugira ngo kibe ari cy'abantu bovuga boteramirako no kuba cyavuzwe n'uwundi muntu ahubwo hari kibazo ujya muntu kutamenya kahise ku Burundi no kuba kazi no kwihenda cyese kutihenda canke yaratumwe kugira ngo hagire ikintu kigaruka kiza muri deba iyo muri sorejo gihindura ivyo abantu bariko barabona nibiriko biraba kugira ngo abantu basimbire kuri ico kintu babe bararigata iryo gufa canke barariguguna igufa ryo kuvuga ibitari byo bya fausse information ko bitabaye naho rero kuja kuri biriya ujya muntu yavuze w'ikongo ahubwo no gufasha abo bandi bose batifuza kwavuga ibibazo biri mu gihugu urakoze Reynold. En tout cas bon je kubganje Amor Fati yarampojeje question ndayishuye je ne me sens plus ewana intéressé kuvuga ku bintu vya dede n'amagenocide barimwo kuko babo bayirimwo vya kweri Amor Fati ijambo kamwe nibo bagiye kugigisha muri Kongo bijya bintu by'abahozalendo nibo bagiye kuvyigisha kugira habe copier ko rimbonera kure muri Kongo bijya ce sont des vraies questions ariko ibi bintu ababandi zijya nshuti zawe bazanye byo kwama bateranya barundi mon dieu je navyo ndimwe vraiment imana imbabarire professeur teri imbere ijambo ni gwanya reno murakoze nagira mbaye ndabashimire kuri iyo reaction yanyu kuri ivyo vyerekeye by'amagenocide y'abatutsi vraiment ndi muri situation nk'iyo yiwawe ya degu yo kutabiparticipamwo kandi birafise ico bivako ikintu nagira mbaye ndagushimire d'abord kuri space yawe no kuri ni space ikomeye cyane ngirakamaro mugabe ikintu nagira nsabe aba bantu bose bavuze n'abaza kuvuga reka twige kutaba hypocrite twige kumenera inda beyavuga gute ku rukumo ko ikibazo c'abarundi kumenera inda ku rukumo ora ikibazo c'abarundi kenshi
twese ntidufise novuga ko tudafise impano zo kuba aba leader kuba aba politiciens turabishoboye twese nta numwe atabishoboye mugabo je namavuga ko umulidero wa nyuma yakunda Burundi n'ubu vraiment ndabisubiremwo je ku bwanje ni Mwezi Gisabo mu nyuma nta wundi iyo ni keke dushobora kudiskitako kubera hari baza kumbwira ngo kwa gasore ndadaye ibiki je mvuga nti umulidero wa nyuma yakunda Burundi uwo twokwita Sebarundi yari Mwezi Gisabo mu nyuma sinzi ibintu byaciye bitujamwo turazimangana twese mu gukunda igihugu n'abarundi. Mwezi Gisabo yakoze iki kubera iki umufata nka Sebarundi kuruta abandi? Umvaga jiri reka turi kuja muri iyo discussion ico no vuga gusa gitoya ni rya resistance yagize ku banvayiseur extérieur quoi niyo référence mfise ibindi vraiment ubuzima bwiwe ntabwo nzi cocktail soit ivyo reka tubishira entre parenthèses ya tuzobiganira hanyuma bishobotse ubwo yumva ico je nagomba kubasaba hariho uburorero bwinshi bw'abareisisa mu byo barimwo je nta nk'akarorero nko mu Burundi vraiment journalisme aba journaliste turafise abantu baba leader twumviriza nawe utabumwemera ukamwumviriza nk'akarorero vraiment sinoja kure nka Jiriberi ukuri je yari karavuga ndumviriza kandi sindamukompara n'abandi mugo ndavuga nti Jiriberi yari karavuga reka ndamwumviriza sikuvuga ko vyose ibyo avuga ndavyemeza 100% mugabo ndamwumviriza kubera mvuga nti umwuga wiwe kabisa ariko aravuga ibintu by'u Burundi hari ikintu ampa umva icyo shavuga gute problème y'abarundi ya politique mu Burundi nk'ibi par exemple i titre ya Renault ngo bacemo ntibabona ico vraiment ari ikintu bigiye kubiraba neza ni kimwe kudashaka kuraba ico no kwita réalité z'u Burundi kwa kuko hari ibyo wavuze jiberiwe ngo ibintu by'amoko gukamera mucoze ikintu biti je suis pas tout à fait d'accord fait vene ya mbere iri muri politique y'u Burundi n'ubwoko n'abahutu n'abatutsi amakoalisi yose mujamwo imigambwe yose muzojamwo nayiprona icashatse kuyisenya inyuma y'urupfu rwa Rwagasore n'amoko kandi gushika n'ubu byacadukurikirana CNDD ijya FDD CNDD na mari CNDD FDD yaradeviye gushika hamwe isigaye iri pire kurusha na MRND n'ubwoko niho nyabwoko iryo nyabwoko naryo niri n'abahutu bari kuri pouvoir mu Burundi bashaka guhonya abatutsi mugabo bagaca bagaruka mu Burundi bakatubwira bati mugabo mwebwe ngatwe nta mwoko nta bibazo dufise by'amoko kandi iyo kintu yo kibabaje hagaca abaye rero mu batutsi bo nyene abaca bahagarara ngo ya ko ngatwe by'amoko ntabyo dufise ariko uremera tembere yuko icari cyumviro ciwawe personnel ko abantu bose yewe nta muntu ndiko ndavugira n'ukuri ntawa ntumye yego ko mvuga nkaje unyumvirize jiribe yego je ndiko mvuga nkaje ubanze unyumvirize mbaze mpeze ico kibazo iyo vene rero iri mu Barundi niyo yatumye par exemple nabijya bintu bijya twita ngo makoro darusha d'abord reka mvuga akantu gato ntaraduga hejuru gose je navuye mu Burundi muri 91 kandi n'ukuri niyumvira ko mu bantu bari ngaha benshi noba ni nka mukuru wabo ntari umuvyeyi wabo ukuvuga ko bajya benshi muri bo hari bamwe je twari tuzinanye aho wose mwari ko muravuga babone zime je twari twicaranye ahantu bajya frode wose mwumva ngo andadaye bahande ndabazi indirectement ico shavuga gute shavuga ni najya makoro mwumva yarusha yagiye yishinga ivyo nyene mpereje kuvuga c'ubwoko mugabo bapoperanye ibintu sindiko ndabikritika vraiment bishobora kuba byari vyiza cyangwa bishobora kuba n'ubikiri vyiza byo dufasha mugabo si ibintu twatwiza kugira ko à long terme quoi à un certain moment twasiza kubirengera tukibera abarundi tukaba abarundi umva rero iyo vene y'ubwoko je ku bwanje iracadukwikirana n'ubu no muri ibiganiro muri ko muragira irimwo ifuko iyo ngwara tuyikira ico ni cambere ica kabiri n'ubukene ariko imbere yuko tuva kuri ico kibazo tera imbere ni kibazo mwavuze kuco navuze ko ntikuvuga ivy'ubwoko no gukamira mu coze CNDD-FDD ifuza ko havuga ico kibazo c'ubwoko kubera ko ari ubumara ubwo bumara buza gutandukanya abarundi turabihuriza ariko je ndika ko hose urabona
ko n'umwe ariko arenteromba reka tureke batera imbere baheze gushikiriza iciyumvira hama urashobora kumva ibibazo ona loton karibu ve yego umva icya kabiri n'ubukene problème dufise mu Burundi abantu baje muri politique kenshi je umva bare ntayo nigeze njamwo nta nigeze nifuza nta n'umugambi nigeze njamwo baba bagenda bafise indi agenda en fait hariho rero nk'abaca bitwaza iyo vene nyene nk'ubu ibintu by'abahutu byavyutse n'abatutsi kuko usanga ari abantu bagiye muri Frodebu washaka batagiye no kugwanya intwaro yariho bwavuga ati reka ni place sinzobura ico ndahakura n'ubu hariho rero abasende afite umutwe wabo ari ivyo biratwara kuko usanga rero baciye bitwaza na bwa bwoko n'ibiki wala ya politique igashirondeka ikintu byo nagira kuko kintu nifuza no muri ayo space ga Reynolds nuko twama dumera nko kumenga turatira ama conclusion turakura mu inyigisho mu byo twayazi jewe inyigisho nagira nifuza ko twava dushika ko twese ukuntu twokrea aba leader mu Burundi kwa cyo kintu vraiment turakeneye kucika kuko hageranya na padiri washobora kugenda mu misa akabana ndibaga nyene babita bamwe batwara ama paroisse mugo tukamwemera twese mugo tuzi ko ari umunyamafuti rimwe na rimwe kandi ugasanga turamukurikiye ariko aravuga ijambo ry'Imana twese tukagenda hajya tukamwumviriza ifuko afeta abarundi muvamwo ko je hararengeranye muvamwo aba leader mu vyiyumviro naho uba ufise dukeya mugabo ugatangura utwo duke ukazoduka kujya kwa ba babo kujya kwa ba ndibagiye muri Senegal nyene yitwa kera wasanga bamara amadecenni bariko baragwana muri politiki ngo bagwanisha ivyo vyiyumviro vyabo umva n'abarundi ikintu vraiment agenda bifuriza nuko twaprena gucrea aba leader kandi nabo ba leader bakatuvamwo kuko nk'ubu ndiko ndubiza nka Reynolds vraiment sama nota ngiye ndaguhe ndumva ko ngiyohewe sinzi washaka n'ivyo ukora sinzi ko umujournaliste nawe canke mugo ndumva yuko umenga hari akantu akariro kakwakamwo hari n'igihe uri kuravuga nk'ivyo byo gufata ibigwanisho canke hari abantu baca babona ko kumenga no akona gashavu ni kagashavu kagendera mu balideri umva rero abantu nk'abo turabakeneye en fait bafise ama conviction yabo bafise iyo bariko baraja rimwe Kagame yiri watwigisha kumenya iyo uri kuraja n'ico urico umva rero nizo en fait je nagira ntange ko interano yanje ifo vraiment ko tuvamwe abalideri muvamwe abalideri cyane cyane mwe mukiri bato naho byo bari ivyumviro je no zankubwira nka mafuti mugo ubijyame ko uduge kintu gusa impanuro yindi no baha nuko ifo ko twiga kuvugisha ukuri vraiment twige kuvugisha ukuri amacakubiri mu Burundi ariho ibyo by'abahutu n'abatutsi biriho tubiganire tubidebate tuvyemange n'ibyo by'ama hari ikibazo par exemple je n'amanipoza nk'ibyo by'ama genocide washaka reka ndabigare ko gatoya none twese ngatu tukavuga ati bana je genocide muri 72 ndayemeye mugabo nanje kubera nawuza banje muri 93 umuhuta kaza ati nanje gwawe ndaye tukazemera zose hakaza n'undi akongeramwo n'iyindi tukavyemera ikibazo cyo bakiriye mugabo tukabandanya tugakomeza iyo niyo ntero je nagira ntanginga murakoze gose Reynolds yari yansabye kubarindira mugabo ari ikintu mwari mwavuze tera imbere nagomba kubabaza yego nta kibazo muri abadukurira mu myaka kandi muzi byinshi nabo bagiye arusha mwari munzinanye ariko hari ikintu numvise nagomba kubabaza muremera yuko hariho kuri kahise mugabo hariho n'abagomba gukamira mu coze canke kogera ku kibazo c'ubumara mwabivuze mu gifaransa cyenda bivuze mu kirundi ubumara bw'amacakubiri ntimubona ko kino ari kibazo c'ubumara kandi ugwaruka canke abarutse vuba bagiye bakajana nago nkuko abanyepolitike bariko barabikoresha ahubwo biza guha ari inyungu ku banyepolitike kuruta gufasha abo bantu bose bifuza neza y'igihugu reka ndaguhinyishu jeribe ntarinze kuja kure en fait jende umuntu yemera ko mu Burundi hari uko vyagenze kose ntibananga bavuga ngo n'ababirigi babizanye ngo n'abakoroni ngo kera ntivyariho mugabo vyarabayeho kuko ni izina urashobora kurihindura ufise imyaka 50 ukavuga uti Jesse ncitwa Jiriberi nitwa Hassan kandi tugaca tukwita Hassan umva yo nivyo bintu by'abahutu n'abatutsi nka jewe nabuze muri 93 kera bitari muri jewe naciye numva ko ndumututsi
umva icyo nshaka umwasha kuvuga gute ca kintu twisha ko cari ubumara iyo baba incabwenge mwebwe incabwenge mwogeze ukuntu mugihindura kikaba ikintu ambient culturel ikintu positif muri societe yacu mukagwana n'abo bantu bagifata nk'ubumara bagomba gukoresha mu kugira abahonya abandi je niyumvira ko iyo ari arme ikomeye cyane kurusha ivyo bindi byose twishiramo ngo reka tureke kubivuga reka tureke kubikoresha no tukabikoresha positivement je niyumvira ko ariyo nyishu noguha kuri ico kibazo Reinald wankundira gatoya nkagira 2 secondes Ariko Pax, nshikirije kuri ivyo ego Wilson host Bararo yadugije ukuboko kandi ubundi afise uruhusha rwo kubashiramo mu ijambo kuko niko ama rules ya space agenda reka tumuhe ijambo Wilson hanyuma basi abaca bashikiriza ijambo sivyo sawa Yego, merci merci. merci Wilson karibu ijambo ni gwawe Yego murakoze cyane Ray and ndaramukije n'abandi bose bari hano. Wilson uriko uratwumva Yego ndiko bon Pax vas-y uranyumva wowe? ego turabumva Wilson. Pax ijambo ni gwawe sinzi ko nagira na tarezo ihari umenga bari bahaye ijambo Wilson yari yatanguye kuvuga Ibero uranyumva canke nagiye hano kure Ndabumva Reinald mwari muhaye ijambo Wilson hanyuma Pax acavuga mu nyuma. Wilson yari yadugije ukuboko mugabo Birori uranyumva ego turabumva ndakumva turabumva Reinald. nibaza ko connection Ngira duga ku ijambo Wilson hanyuma Pax Yeah. aravuga ngira connection Sonia karibu ijambo ni gwanyu biraza kugorana. ngira mwoba muravuga araza kugaruka abumvirize Wilson mwari mwasabye ijambo Nuko ariko aratanga ijambo reka je manuke sure ngaruka ariko aratanga ijambo urumva. Wilson ni je ndiko ndakumva ijambo ryagiye since nibaza ko hezo ryagiye okay Wilson vuga uranyumva ni bon. okay vuga hama Pax aca vuga kame ngo Okay, ndi ko host nta jambo uri bwafate etusa shikiriza iciyumvira Okay, merci. Rero je ahanini gituma nari nciye nduze ukuboko nuko nanje nashaka kuvuga kuri biriya amufata imbere yuko ngira iciyumviro canje ku bindi. Mu Burundi ingorane dufise turafise abarundi bamwe bamwe babona kahise kabo bakaca bashaka kukita kahise k'igihugu cose muri rusange. Et ton histoire, oui, ça fait partie de l'histoire y'u Burundi, ariko si histoire y'abarundi bose. Ico kintu abarundi bashobora kukimenya kandi bakakigenderako kandi ukumva yuko amarira yawe canke agahinda kawe uko wifuza ko abandi bakumva bagutahura nawe ugomba kumva n'agahinda k'abandi n'amarira y'abandi. Ivyo ndabivuze kubera ko ibi bibazo biri hagati novuga y'abanyepolitiki bamwe bamwe ba opportuniste bagerageza gusemarezezani hagati y'abarundi mu bibazo vy'amoko ibibazo by'abahutu n'abatutsi hama hagaca habaho rero n'imigwi kuri parti zose yaba muri abo bumva ko ari abatutsi n'abumva ko ari abahutu hagaca habamwo amaparti bagera kuri extreme bituma n'abantu bari bafise la bonne cause yo kugwanya ko ihonyabwoko canke ideologie génocidaire bibandanya bifata ampleur mu Burundi abantu bacika intege kuko mu Kirundi baravuga ngo ijambo riguma mu kanwa rigahinduka inkonda. Hariho abantu menga bobo ururirimbo rwabo umuntu wese bumva ko atavuga donc atavuga ibyo bashaka adashigikiye ibyo bashaka directement toi t'es un génocidaire kubera ko uri umuhutu abandi same kubera ko avuga ibyo badashaka avuga ibyo batumva ariko bo numvise baca bakoresha ngo baso wanyu baraba génocidaire baratwisha. Rero ivyo bintu bitavuye mu Barundi biragoye yuko dushobora gusenyera ku mugozi umwe dushobora kubona ikibazo gihanze Burundi ko ari abanyepolitike baba opportuniste bahari kunda zabo ku nyungu zabo kuko no musi Burundi nibaza abantu bose bagiye baratwara tutarabe ku basende DFDD gusa even n'abagitwaye imbere yabo twaragiye turabona amareta mwamwe harimwo abasuma harimwo abantu bikunda harimwo abantu baraba juste inyungu zabo. Uno musi bila ya sende DFDD nyuma y'imyaka 20 bamaze batwara ubabajije ati ni twereke bila exactement mwakoze iki mwaranguye iki giteza imbere igihugu abarundi est kuko bari babayeho hariho amelioration yabaye canke byateye bisubira inyuma. Icyo nico kibazo abarundi mu bisanzwe twari dukwiye kuraba nayo
kuja kurabira muri angle ngo abatutsi bakoze ibi ngo abahutu bakoze ibi nta jewe sinibaza ko hari umunyepolitike yagiye aragirisha inama abahutu bose ati mwabahutu mwe je ndabaserukiye ivyo nzokora bizokwitirirwa mwebwe hanyuma uwundi nawe ati mwabatutsi mwe ndabaserukiye ivyo nzokora bizokwitirirwa mwebwe abatutsi nibaza ko ivyo bintu bitigeze bibaho rero abantu baza inguvu zabo zose ukumva genocide yes hariho umwanya wo kuzoshira imbere gushengeza abantu bakoze genocide mu Burundi ariko pour le moment